Haleluya. Tuzamura ibiganza duhane bwakeye mwese. Shengero rya Kristo Yesu nashimwe. Hariya ku mashure Yesu nashimwe. Ya ndabakunda cyane. Numva ndabakunze. Reka turirimbe gatoyi. Manuri mana, manuri mana, uri mana nziza, uri mana nziza. Reka tugushime. Manuri mana, ivyuma shiraku. Uri mana, manuri mana, manuri mana, uri mana nziza, uri mana yumva masengesho, uri mana ikora. Reka tugushimire. Manuri mana, uri mana, uri mana. Manuri mana, manuri mana, uri mana nziza, uri mana reka tugushime. Uri mana ikora, uri mana nziza. Manuri mana,
Yesu abahezagire. Witegure kwakira ivyiza kuri uno musozi. Amen. Imana irakoze cyane. Ubwa mbere turashimira Imana cyane yateguye bino bihe vyiza kuri uno musozi wa Sare. Iyo Mana nihabwe icyubahiro. Iyo Mana nihabwe icyubahiro. Nagomba kugira iyo Mana yihabwe icyubahiro. Yakoze ibintu bikomeye cyane. Amen. Ubwa kabiri ndashimiye cyane abavyeyi bacu b'ishengero Imana yakoreyemwo kugira ngo ibintu nk'ibi vyiza ibihe vy'ikanguro. Haleluya. Namwe mbwira abo turi kumwe nti ikanguro ryatanguye mu Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Ikanguro ryatanguye mwe mu mbizi fatwa mbere bwiza bw'Imana butwikira igihugu. Haleluya. Turashimiye rero abavyeyi bacu. Imana iri kwirakoresha ivy'ubuhizi mu buryo butangaje. Tumaze iminsi mu bihe vyiza by'ibikorane. Ibi nta handi byari guca ngo bikunde. Turamwubaha cyane umuvyeyi wacu mu ngere w'ishengero. Imana ibahezagire cyane. Nagomba namushimire mu ruhande rw'iwanje ko anteye iteka ridasanzwe. Kuntera iteka nk'iri ngo angabire inshuti zingana nk'izi, iri ni iteka rinini. Yesu nashimwe. Aha ko mpagaze hano mwese muca mu bicuti. Yesu nashimwe. Haleluya. None ndamushimiye kuntera iryo teka kampa ijambo. Ahuzuye abakozi benshi cyane. Abubahwa mubona hariya muri tribune. Ejo barabivuze twebwe haza umwe nta nuvyisabira ngo bikunde, ariko Imana yavyemeye mu bavyeyi bacu barantera iryo teka. Ndabashimiye. Imana ibongere umugisha. Amen. Ku mazina mwamaze kuyamenya. Hari abantu bahora babanzi. Pastor Ntungara Charles. Abahora banyumva batari bwo bambonekiriza amaboko. Abahora banyumva batari bwo bambone muzamura ibiganza. Ariko bwa mbere mumbonye. Gorora ibiganza ndababone. Bariko mahora mwumva ijwi. Haleluya. Oh, Yesu nahabwe icyubahiro. Imana ibahezagire cyane. Turanezerewe ko Imana ibikoze ngategwa rino teka. Noneho abahora banyumva mukamumbonye imbona nkubone. Mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndabakoze ko Yesu yaduhamagaye abagirire neza. Ndabakunda cyane. Tuzojane mu ijuru. Yesu ni mwiza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana n'akanya gato ko gusenga Imana. Minota ndiko ndayimara ariko ndagerageza kuyubahiriza. Tuzingurure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ni cya 11. Dusome duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Turaca dusimba umurongo wa 32. Twasome mwumve amajambo y'Imana. Havuga ngo hariho wararwaye ni Lazaro w'i Betaniya, ni wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babako. Uwo Mariya niwe yasize umwami Yesu amavuta amota neza ku birenge, amuhanaguza umushatsi wiwe. Uwo Lazaro yararwaye niwe musaza we. Bashiki biwe batuma kuri Yesu bati, mwami wa wundi ukunda ararwaye. Abantu muhafate neza. Wa wundi bati, mwami wa wundi ukunda ararwaye. Yesu avyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica ariko ni iyo gushimagirisha Imana, kugira ngo n'umwana w'Imana itume ashimagizwa. 5. Kandi Yesu yarakunda Marita na mwene nyina Lazaro. Yesu nahabwe icyubahiro. Yesu nahabwe icyubahiro. N'aya majambo y'Imana meza
dusomye muri kino gitabo cyangwa ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Uyu Yohana yavukana n'uwitwa Yakobo. Bose uko ari babiri bari bene Zebedayo, kandi babo hari Galilaya. Yesu nashimwe cyane, kandi bidusoma tuvuga tubabwira ni iby'ukuri. Yesu nashimwe. Ndakunda kugira ubuntu hatemerera igihugu cya Israel. Narashitse kwa Zebedayo n'ubu haracyariho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndahashitse naravuze ngo bwa bundi abana b'abakozi b'Imana, abantu babyaye abakozi b'Imana, murakwiye gukunda abana b'abakozi b'Imana, kuko naho wewe utomenyekana niwe byari umukozi w'Imana uzosanga waramenyekanye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nigitangaza nari yumviriye kuri Zebedayo, ariko kubera Yohana yakoreye Imana n'ubu turacyavuga inkuru za Zebedayo. Yesu nashimwe. Baba rero i Galilaya ni ruhande cyane ya hamwe mumva Yesu yakoreye igitangaza i Kana. Ni hafi, urugo rwabo ruri hafi y'ikaburimbi. Ubu n'ahantu hindanga y'imico ye muri Israel. Abantu baraja kuharaba, tukavuga ngo aha niho kwa Zebedayo. Yesu nashimwe cyane. Uyu Yohana rero yakoze ibikorwa bikomeye. Niwe yanditse kino gitabo cy'ubutumwa bwiza, yongera yandika n'ibindi vyete bitatu nkuko tubisoma muri Bibiliya, cete cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Yesu nashimwe cyane. Iki gitabo rero ahadusomye cyanditswe mu mwaka wa 1985. Namwe niyumvira ndavuga ngo abantu ibintu bakora bikomeye birasaza bigahera. Ibintu abazungu bakoze niyumviriye ku ndege, niyumvira ku bintu bikomeye abazungu bakora, abantu b'abahanga bakora, birasaza bigahera. Ariko ijambo ry'Imana ryamara rishasha. Yesu nashimwe cyane. Libandanya ribohora, libandanya rikiza. Yesu nashimwe. N'aya majambo rero tugira tuvugane ko turaza kuvugana rero ijambo rimwe gusa, tugira dusenge Imana. Nta mwanya munini fise, ariko tugira dusenge. Nza kuvugana nawe ijambo ngo Yesu aracyagukunda. Yesu nashimwe cyane. Umva wewe muri hano, birashoboka ko hari ibihe uri kuracamo jewe ntazi, hari ingorane uri kuracamo ntazi, hari ibibazo uri kurahura nazo ntazi, haba mu gikorwa cy'Imana, haba mu bibazo ibyo aribyo byose. Nakubwiye ngo Kristo Yesu aracyagukunda. Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Aracyagukunda. Iyo havuze iryo jambo ngo aracyagukunda, bisigura ngo n'igihe umuntu ashobora kuba yibaza ari mu bihe bigoye, ati mbega Imana iracyankunda, ubwo Yesu aranzi. Twasomye rero n'amajambo y'Imana. Aha hari i Betania, ni hafi cyane i Yerusalemu. Hanyuma hariho umuntu Bibiliya tubwiye yakunda Marita na Mariya na Lazaro, yarabakunda cyane. Bibiliya yavuze ngo yarabakunda. Lazaro yari umukunzi wa Yesu. Yesu nashimwe. Ndakwifurije kuba umukunzi wa Yesu no munsi. Haleluya. Ngufite yiganuke ngo Yesu aracyagukunda. Wa muntu uvize ibibazo, wewe umaranye imitwaro kirekire, iriganuke ribijyaho. Yesu aracyagukunda. Ndakubwiye nawe ufise ibyaha maze igihe kirekire, uri imborerwa, uri umusambanyi, uri umurozi, ko waje hano, iganuke n'ijyaho. Yesu aracyagukunda. Agomba kubiheba, agomba kuhura nawe. Haleluya. Kino gitondo akubohore, witegenze. Yesu nashimwe. Hanyuma rero aya majambo dusomye, Lazaro aragwara. Usoma ijambo ry'Imana, bashikiwe bamwe bakundana na Yesu baca baramutuma kwa abantu bati gerageza mugende. Yesu adufashe. Umva, harakintu Imana igomba hano. Haleluya. Hari abantu Imana igomba gutabara
kuko kuva dushitse hano twarose amajambo asa nayo. Uyu munsi mpawe ijambo numva nta yandi majambo ngo bavuga ngo Yesu aracagukunda. Hari abantu ushobora kumvise imitwaro, listen, umviriza kino gitondo Yesu aracagukunda. Naho ubwo igihe kirekire ubari iyo ngwara nayo magerakezwa nizo ntambara uti ntacungira, Yesu aracankunda. Amen, 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 amen. Yesu baramubwira izo nkuru. Yesu aca ngo yigumira mu bikorwa, ntiyahihuse yihuta. Na nijoro twarazumvise Yesu ntiyihuta, azi igihe kigeze, isaha yiwe igeze. Yesu acashika. Haleluya. Hari igihe baza karindira kugira ngo ibintu bimenyekane, abantu batangure bakuvuge, abantu batangure bagutwenge, abantu batangure bivugira yabo. Yesu adufashe. Hanyuma Yesu akashika, ibintu Mana akaca bihindura. Yesu nashimwe. Harabaje kuririmba ngo Yesu ashitse, ngo Yesu ashitse ibintu ntabisiga uko byari biri. Amen, 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 amen. Umva wa muntu uri hano, tugira dusenga Imana. Umutwaro wose ufise kino gitondo pero decide mw'izina rya Yesu yabambwe. Yesu aragutabara. Nta makuru bakubwiye, barashaka bakubwiye amakuru mabi, ariko ndabyumva. Haleluya. Amen, 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 amen. Hari abantu bagira batabagwe, ndabyumva tekorebo, ndabyumva kuko narasenze n'Imana. Mbega Yesu ni jambo none yo na utari bubisabe, ariko iyo Mana hari umuntu Imana igitabare mu izina rya Yesu Kristo. Wewe ara Yesu gusa ukuri koze, Yesu aracagukunda. Tugira dusenga. Yesu bamubwiye acamara kabiri, abantu batangura kuvuga. Urashaka ko bariko barakuvuga, bariko barakuvuga, bavuga ibipfuye, ukibaza mbega bimeze. Umva ndakuremesheje, Kristo Yesu aracagukunda. Yesu yamaze kubimenya, yabyumvise. Bibiri bamwe yaciye agenda abandanya ibikorwa. Hanyuma heza imisi ibiri Lazaro yakwaye, Lazaro arapfa i Betaniya. Ndamubona Yesu aje i Betaniya iwawe na Lazaro, n'ahantu hari akadugo. Jewe narashitseho aha ndiko navuga ibintu twizera n'ivy'ukuri. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndamubona Yesu ariko araza aduga ahantu haraha agiye imuhira kwa Marita na Mariya na Lazaro. Lazaro bari bamuhanze haruguru gato y'inzu. Yesu nashimwe. Bibiliya yatubwiye ngo abayuda bari kubararira, bari baje kwirura Marita na Mariya, bavuga ngo ibintu byaheze. Humura, Yesu aragukunda. Umva wa muntu uri hano, ya Yesu aragukunda. Tugira dusenga Imana aracagukunda. Naho wacitse intege yambariye ngo ndabikubarire, listen, aracagukunda. Mukozi w'Imana aracagukunda, aracagukunda Yesu. Tete warabo. Umva ndiko numva ibintu torebo shahira, aracagukunda. Yesu araza arahashika, ariko araduga ngo Mariya aza kumusanganira. Ndahabona ahantu yamusanganiriye, aramusigira ati yuba hano umusaza wanje, ukuntu wamukunda, ukuntu mahora muyaga neza. Naje uratuze nakoze twahora tukuzima. Wewe komeza ukore ibikorwa vy'Imana. Haleluya. Numucike intege, aracagukunda Yesu. Hari abantu bacika intege ngo n'ibikorwa vy'Imana ndabivuyemo, kuririmba ndabihevye, hari ico mbuze, maze igihe kirekire ntarabuze akana. Abantu nabo barakunda kuvuga amajambo, bakavuga ko amajambo yo guca intege. Umva Yesu aracagukunda. Yesu arahashika asanga abayuda bariko baravuga amajambo, nawe Yesu araraba mu mutima. Yesu adufashe cyane. Yesu araraba mu mutima. Aha Yesu ariko arabona umutima wawe uri ngaha. Yesu arakubona. Yesu arabaraba. Usomye hepfo gatoya ngo Yesu abaraze ararira.
Yesu adufashe cyane. Umva wa muntu uri hano, nimba ugomba kubona Kristo, ugomba kubona hindura ibintu byawe. Yesu ararizwa n'iza. Burya Yesu yaricishwe n'ibyaha by'abayuda, kuko yarababona bariko bararira uwapfuye, ariko bazima barapfuye. Yesu adufashe. Uri hano uri mporerwa, warapfuye naho uhagaze. Uri hano uri umusambanyi, urisha kufa, uri kiziga, ukeneye ko Yesu agutabara. Ngo Yesu ararira, arize. Baramubwira bati ataga ati nimunyereke aho bamuhambye. Bacana mujana. Iyo mva iriho nuno musi, abantu mu matako cyo muri Israel muzoyibona cyane mwarayibonye, irahari. Yesu nashimwe. Jewe narashitseho nje ndinjira muri iyo mva, turacayo ndaharura n'amaeskaliye macayo ni maeskaliye 14. Buriya abayuda barahamba gose. Yesu adufashe. Ariko mviriza, Yesu aracagukunda. Wewe uracariho, uracahema. Umva hari igitangaza Yesu agagukorera. Lazaro yari yapfuye maze iminsi ine mumva, ariko uwo mwami wacu ntananirwa. Yesu nashimwe cyane. Gorora ibiganza nimba turi kumwe. Umwami Yesu Kristo umwerekeze ibibazo byawe byose. Tugira dusenga Imana. Bibiri ivuga ngo Yesu ahashitse araraba imva. Iyo mva ukuntu bahamba muri Israeli, bahimba igitandara cibuye, bagaca bafata umuntu, twe ntibashira mu isanduku, oya bamuhesha impuzu gusa. Bamuhesha impuzu. Imva ya Lazaro iyo yinjiyemo, ubona ahantu bari baryamitse ikiziga, n'ubu haracariho uko n'igitandara cibuye gikomeye cyane. Bamuryamikayo, arabura, atangura kunuka. Yesu ahashitse, ndabona Yesu arahashika, asanga hariko ikibuye cyagaragaza ibyizigiro byaheze. Lazaro yapfuye. Umwana kuzurira ibyapfuye muri wewe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo wakubariye ngo ntibishoboka, Yesu agiye bigushoborera kino gitondo. Yesu arababwira ngo kura iryo buye, vanaho. Abantu batibyara ibyo byose, yacanganyikiwe Yesu. Yesu adufashe cyane. Hari igihe uja mu mageragezwa, mu bibazo, ukibaza ngo ibyo yemwe Yesu naho byo bimeze gute, ntiyoshobora kunkura hano hantu. Ariko Yesu arashoboye. Charabya ngo kuramo. Nibutsa gakuru kamangira nje senga Imana. Umuntu yarahuye n'amageragezwa mu gihugu cy'u Rwanda, kandi mazijwa ko mumaze kuyumva. Baramwiruka Kongo bamwice, ararokoka ahantu hambira ariruka, bagira bamwice gose, aca yurira igiti, abona baragishikirira abansi. Iyo ni inkuru y'ukuri washinze yo ntaye. Hanyuma ngo ari hejuru ku giti, ngo ariyumvira ati zukuri Imana yantabaye, yagerageje uko ishoboye. Kuba rero ndi ngaha, abasi bari munsi y'igiti, acarasega Imana ngo Mana, ngo ndagushimiye. Haleluya. Ndagushimiye wakoze ibikorwa bikomeye, washoboye kuntabara urangeze aya masaha. Mugabo hongeze Mana, nawe ndabona ko zukuri atako wabigenza. Yo Imana ati yo ndacakora naho bimeze uko. Yesu nashimwe. Ndacakora. Ubwo nyera cabona abantu, hari abasirikare baje bariruka igiti bariko baragica, abandi burira ngo barako mukurayo, bamubonye bazamubura sasa ruravuze ngo bose baca bamutangaho, baca barahunga. Ya Mana itigeri buri kwibigenza. Haleluya. Acharo muzima rakira arabaho arashingira intahe. Njyana kubwira iyo ngwara urwaye si yo kukwica, ivyo bibazo si ivyo kukwica, izo ntambara izo bakuvuga neva nizo kugutabara rindi hagatoya. Tugasenga Imana. Yesu aravuga ati kura kwibuye. Bibaza ati ibi bintu ne ati nta kundi ko ari Yesu avuze, reka dukureko. Aca avuga ijambo. Avuga ijambo. Aravuga ngo Lazaro. Haleluya. Umva abantu hashira izina ryawe. Ni muri Francine, ni muri Andrea, ni muri uvuti ya Yesu aravuga ati Francine, Andrea, haleluya. Charles, haleluya. Vuzuka, va muri izo bintu, izo ngwara zikure kure. Haleluya, haleluya.
Lazaro ngo acarazuka. Haleluya. Tugira dusenga Imana. Yesu aracagukunda. Yohana igice cya 5 sinsoma murongo 6. Uyu mwami ndiko ndababwira ageze ku kidengeri cyitwa Betesida, ahabona umuntu amaze igihe kireke, aramubaza ngo uragomba gukira, urashaka gukira? Aravuga ngo nta muntu ufise, barantaye, mu yandi majambo barantevye, barandambiwe. Hari igihe bakuvuga ukarambirwa, humura batubishira Mungu, simama imara, tetete simama imara, tuko na Mungu asiyechelewa. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yageze ukidengera cyitwa Betesida di aritegereza. Hallelujah. Atugombeke wewe unataka nini? Ugomba gukira. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Ati nta muntu numwe, abantu barantaye, nta nzira mbona. Umviriza, tugadusenga Imana. Wumva ugomba gutabarwa wewe. Yesu niwe ariko arakubaza. Wumva ugomba gutabarwa wewe, ugomba gutabarwa. Tugira dusenga Imana. Tugira dusenga Imana yo mu ijuru. Yesu aramubwira ati wumviriza, ntumbwire ibindi bibazo, ntumbwire ingorane ufise, ntumbwire ko bagutaye. Ibyo ndabizi, singa ikirago cawe. Haleluya. Ugende. Duhagarara imbere y'Imana dusenga Imana. Duhagarara imbere y'Imana. Umwami Yesu agira gutabara. Navuze ngo hari abantu Imana igitabara. Iki gitonda wa mukozi w'Imana ko acika intege, wa mukozi w'Imana ariko yakugora, hagarara dusenga Imana. Barira Imana, bwira Yesu Kristo bubarire icyo kibazo cyawe. Haleluya. Mana data wa Yesu uri mu ijuru, turagushimiye, turakunezerewe Mana, turagushimiye amajambo yawe, turagushimiye no jambo. Oh, uracakunda umuntu wese ari muri gikorane. Ndakweretse abapapa, abamama, abasore n'inkumi, mwami wampamagaye mu gikorwa, warimbariye ko arabwira utabare abo bantu bari bafise imitwaro. Ndasaze gitangaza mu izina rya Yesu. Uyu mupapa ariko ararira, uyu mumama ariko ararira, amaze igihe bamuvuga, uyu mwigeme ariko ararira, zaze gitangaza abantu batabambwe. Mwami urakoze kubikoze, dusenze gutyo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.